bigenda gute ngo ibwirizwa rikorwe amafaranga azokoreshwa aho gushika muri amashinga amateka muri kwa kwezi kwa kane usanga mu kwezi kwa gatandatu ariko kandi igihugu baratanga umuhango w'ubuhanza n'ishyo ariko kandi igihugu baratanga umuhango w'ubuhanza n'ishyo nibwo ari umukuru turabe ingene ibyoherezwa bivugwa n'ibivugwa mwese murabizi iyo ivuga neza yuko ikiringo cy'ishyaka n'amashyaka cy'ukwezi kwa kane ari ikiringo kizitabiriye ibiribwa bifite amafaranga leta izokoresha session budgetaire arimo n'umunsi rero ibibazo by'igihe bimwe umuntu yawe gutwara ibintu by'ubukungu bigenda gute ngo ibwirizwa rikorwe amafaranga azokoreshwa aho gushika muri amashinga amateka muri kwa kwezi kwa kane usanga mu kwezi kwa gatandatu cyangwa gatandatu kwa gatanu naho nyine ugasanga ihawe umwanya wo kwigwa ibyo uno mwaka w'ubu turimo ukagira harabaye bidasanzwe kuko umuntu yiga wabona wose kumbure akarere kuvugira amarojeti mugabo atanga umwe azi iyo aba ari kubarasuzuma ubusanzwe uko amabwirizwa yigwa icyo bita sezine gushikiriza integuro y'ibwirizwa ibyo bigomba kuba publique ibibaruka nk'ababo ubwo buriya byerekanye kandi mu bisanzwe integuro y'ibwirizwa yitanzwe uwo ari we wese yagomba kubisa kandi no gushobora kuyitegura none sezine ibaye publique uno munsi kuwa kabiri kugira ngo ibwirizwa ku munsi wa gatanu bice yigwa inama y'ubumenyere nibwo ari umukuru turabe ingene ibyoherezwa bivugwa n'ibivugwa mwese murabizi iyo ivuga neza yuko ikiringo cy'ishyaka n'amashyaka cy'ukwezi kwa kane ari ikiringo kizitabiriye ibiribwa bifite amafaranga leta izokoresha session budgetaire arimo n'umunsi rero ibibazo by'igihe bimwe umuntu yawe gutwara ibintu by'ubukungu bigenda gute ngo ibwirizwa rikorwe amafaranga azokoreshwa aho gushika muri amashinga amateka muri kwa kwezi kwa kane usanga mu kwezi kwa gatandatu cyangwa gatandatu kwa gatanu naho nyine ugasanga ihawe umwanya wo kwigwa ibyo uno mwaka w'ubu turimo ukagira harabaye bidasanzwe kuko umuntu yiga wabona wose kumbure akarere kuvugira amarojeti mugabo atanga umwe azi iyo aba ari kubarasuzuma ubusanzwe uko amabwirizwa yigwa
icyo bita sezine, gushikiriza integuro y'ibwirizwa, ibyo bigomba kuba publike. Ibibavuga nk'ababo ubwo buriya byerekanye, kandi mu bisanzwe integuro y'ibwirizwa itanzwe, uwo ari we wese yagomba kubisa kandi no gushobora kuyitegura. None sezine ibaye publike uno munsi ku wa kabiri, kugira ngo ibwirizwa ku munsi wa gatanu bice yibwirwa inama y'ubutegetsi ko kuba yarabonetse akanya ko kuriterera cyangwa kubitosora ahagije. Ibyo rero bavuga nti birakora uko kugira ngo bimwe twabona by'amakontradikisiyo hagati y'ingingo z'amabwirizwa cyangwa umuntu abibona. Ahantu usanga baregereye ibintu cyangwa bahuta n'uriya cyaboneka umwanya wo kubikora. Naho niba yageze no mu nama rusange ugasanga ibikorwa bitanguye saa sita, saa saba cyangwa saa munani, abantu bakaze kuruha, babona ko ibyo bwirizwa uwo munsi nyine biraritowe, uca numva namwe ibyo bwirizwa bikagira. Urabona ko niyo wa mbere wo gukosora. Leta ko izi yuko ikiringo cyo kwezi kwa kane kisaze n'inama nshingamateka n'ingengamategeko kigenewe kwiga amafaranga azokoreshwa mu mwaka ukurikira, abashikiranganji na za administration zose bateguye muri abo kuri kurde konti ibarembo byose bibiri ko bazoshira mu nteguro y'amafaranga azokoreshwa mu mwaka ukurikira. Buryo hazokore mu kwezi kwa kane byose bitayari bishobora kupima n'abasengihugu ariko n'abandi bose kugira ngo babasha guterera yaswe participative navuga aho bizovuga ko gukorera bigatuma ibwirizwa bigeza amafaranga bigira akanovera gusumba. Ikindi novuga ko commentaire ni ubyakozwe muri rusange. Uravye ukuntu bije iguma ituzwa, mugabo amikoro nayo y'abantu atari bakurikira nawe nyene ni ikibazo. Umukozi wa leta ari mu bantu batanga agatsi, ibiciro biguma biduga nawe ushaka kuduga, ni ngombwa yuko wewe azohava anemererwa n'ibyo leta igusaba. Si umukozi wa leta gusa, uwo ari we wese. Uyu munsi ubuzima buguma buzimba, ibiciro ku masoko biduga umunsi ku munsi. Ivyo rero leta ikwiye kwiga ikaraba icyo gukora kugira ngo twebwe nk'abatangabuhamya, twebwe nk'abari hatambuze uko tugiye kugura igice kiriya mu iduka aha n'hariya, ku isoko aha n'hariya, natwe tugire ko twebwe natwe twokuvuga yuko hari agahenge na gatoyi dushobora kuronka. Nayo urumva nimba amantreprise yo kwimuka akaja gukorera ahandi, abantu bato nabo bazovuga gute? Leta rero yoraba. Ikindi novuga nuko ahanini usanga budget yo fonctionnement ari nini uyigereranije na investissement. Investissement nko mwaberekanye biraboneka ko ari nto cane. None akarusho umwenyugu aronka azokabona gute igihe investissement uko niza kubishora ku bibazo bitandukanye abashinzwe gusaba muri leta, niho inyishu nawe weza kubibona. Leta ntigira n'igoro habe kuvuzwa igisata ca investissement no gukoropima canke kugabanya uko bishoboka kose ibijyanye na fonctionnement.
umurongozi wa maseka rero yavuze ijyanye n'amasekiteri biboneka ko atwara uburyo bwinshi. Ni byiza mugabo naho nyine twari dukeneye yuko abatangaye bakora batangaye bagira tumenya iby'ukuri biba biriko birakorwa bituma ayo mafaranga y'amatunga yihuta. Nk'uburundi bugiye butari mu ntambara, amafaranga ajyanye n'ibisata by'ubugira abanzi yo mu matungo kuri ibi ubu hari inganda z'ibirwanisho turiko turubaka cyane. Kumenya rero ibiriko birakorwa birakenewe. Niba dusabe kugira raporo turayitanga, turatanga ayo mafaranga kandi tukeneye amafaranga agiye gukora iki. Icyo rero sinigera ngo kwigora bakaraba n'ikijyanye no kwagura asite rusange. Nibuguruye abashobora gushyiramo ibitari bose babishyiremo ibintu by'umukiriya n'monopole bahiriki ibitoro. Kera twabona hari amasosiyete menshi abizana nta kintu n'inzira kuzitubona twawuze monopole mu sosiyete imwe yizana ibitoro bashatse bashobora kukubara n'icyo kugira bica tubigana. Leta rero niyumve hamwe n'uko kumbure hariho deparatike bitari bankuraje aho usanga abantu bawumvije kuja kuza ibitoro kuri gihugu canke ibindi bikaboneka ko bararenga amategeko. Leta n'igira kigoro ivyo banyagihugu byadukira ishireho ingingo zituma biboneka, nayo kuba bafata ngo bari ikintu ca priyantirisme ariko nocita babubatse canke bahe abatari z'uburengera umuntu canke kuba abantu kukidandazwa kanaka. Ivyo bivuyeho bibaza yuko tubasha gukorera kwibuka kandi n'amarositiro kwiyongera kuko eshanzwe biza bikagira gute bikagwira. Ni utwo duke bishatse kontribuwako baba bashingiye kuba batunganije ikibazo bakoze.